Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri kiganiro mukunda cyane, kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church nko mavyumvise ikorera mu Caramagahahe kwibarabara bita iry'amabeni. Muka muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana. Muri iki gitondo rero ni gitondo ciza, igitondo Imana yatwongeye, igitondo tugira tubonemo ivyiza vy'Imana. Uno musi rero wa kane n'umunsi mwiza Imana yateguye kugira ngo tuhezagirirwemo. Uno musi rero ijoro rashaka kwa ryabaye rirerire ariko wabwakeye, kandi uno musi rero Imana irafise ico igomba kugukorera ciza. Abantu rero barashaka barushe, baremerewe, batabona iyo bava niyo baja, ariko kandi Imana ugasanga nayo yateguye ibindi vyiza cyane. Ariko kandi n'abantu barashaka kwifuriza ibibi, ariko kandi Imana yo iguma ikwifuriza ivyiza. Uyu munsi rero wa kane ukubera umunsi mwiza cyane, umunsi w'umugisha. Uno munsi rero kandi turafise amasengesho yo kubohoka mu ishengero rya Hope Church, ishengero rya Hope Church aho mu Caramagahahe. Uno munsi saa 11 zuzuye neza turakuba dufise amasengesho amara isaha imwe, twita isaha imwe na Yesu, aho dusengera abantu bafise imitwaro, abaremerewe, abarushe, ameze ukuna kuriya, kandi tubona Yesu abakorera igitangaza. Nawe rero ntubure kuza kuri uyu munsi wa kane, aho tuza gusengera abatandukanye. Mwamaze kumva tugitangura ikiganiro aho dukorera ni mu Caramagahahe, mu Caramagahahe uje uva mu quartier ya kure ufata bisi muri ville ama ikagusiga amabisi akatira ni ku G11 ucuja kwibarabara rikurikira bita ijya 12 canke iry'amabeni. Aho nyene niho dukorera, ugeze kuri iryo barabara ucubona urusengero ruri muri clôture na portail ya bleu. Aho nyene niho dusanzwe dukorera. Turaguhaye kaze uno munsi saa 11 kugeza saa 12 tuzakuba tuko turasengera abantu bafise imitwaro iyi n'iyindi. Ndakubwire kandi ikindi naco nuko ni mugihe woba utahabonye neza, ndaguha nimero za telefone zo mu protocole 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Uyu mwanya rero tugira tuhakanya kugira ngo mumvirize ubutumwa bwiza. Inyuma y'ubutumwa bwiza turagaruka kandi tusuye kandi tuvugane namwe n'ubutumwa bwiza twavuze mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tanguriro 9:5-6 turasaba mu izina rya Yesu ari ku ngoma, kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu sinzobura kuyahora. Ari igikoko cyose ari umuntu nzoyabihora, ubugingo bw'umuntu nzobuhora mugenzi we wese yabikoze. Uzovisha amaraso y'umuntu nayiyo azovishwa n'abandi, kuko umuntu namuremye mu ishusho yanje jewe Imana yacu yagucubahira. Amen. Urabona agaciro k'amaraso? Buriya abapfumu bacagukorera ikintu, bacakubwira ati ukumaze ko abana ni runaka, nawe ukaraba ingene ahora kuraba ijisho ribi ati kweli niwe, bakacakubwira ngo twemere tumukureho, nawe ukavuga ati ya bumunkurireho vraiment. Uwejeje gusesa amaraso kandi Imana izoyahora. Bwana sade sana. Mu gihe cyose uzi ko washesha amaraso, biba bisaba kusaba Imana imbabazi kugira ngo Imana ntizi yaguhora. Umudama akororinda abyishakiye, umukobwa akororinda abyishakiye, bimusaba ko asaba Imana imbabazi kandi agirirwe deliverance, kuko ajya amaraso yasheshe Imana nishobora kuyareka uko nyene. Bitewe bitebuke izo yahura. Hari umutego baguteze, kandi uko bawuteze kose bawufatiye ku maraso yawe, ariko Imana igira igukure muri uwo mutego. Amena. Ngira mugenza wawe ngo Imana igira igukure muri uwo mutego. Amena. Barafashe amaraso yawe baratega, bafashe
bafashe amaraso y'umwana wawe baratega, bafashe amaraso y'umugabo wawe baratega, y'umugore wawe baratega, canke y'abavyeyi bawe baratega, ariko nkubwije ukuri ko ayo maraso ataco azobamarira, ahubwo agiye kuvamwo asige yononye n'ibintu vyabo byose. Amen. Zaburi 25 umurongo wa 15 havuga ngo amaso yanje ahora hanze kuhoraho kuko azokura ibirenge vyanje mu mutego Yesu ahabwe icubahiro. Amen, 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 amen. Uyo mutego rero bagushizemwo, uyo mutego wakorokeyemwo, uyo mutego bateze, wisanga bamaze kwinjiramwo, ubuzima bwawe usanga bwamaze kononekara, wisanga utakimeze nk'uko wategerezwa kumera. Uno munsi turaza gusenga Imana igukure muri uwo mutego. Ibintu byawe ntabwo biriko birapangika neza, uraresha bigakatikira mu nzira, ukareshwa bigakatikira mu nzira, ugakora ntutera imbere, ukihana ibyaha bigasubiramo. Hari umutego waguyemwo, hari umutego uhagazemwo, ariko no munsi biraza guhinduka mu izina rya Yesu. Amen. Buriya Imana ibintu byose bitugwanya irabidukuriraho, bivana n'ingene uba yegereye. Uyegereye ikintu cyose kikugwanya, yo niyo yihaye igikorwa cyo kugwanya batugwanya. Amena. We ntuzogende kugwana nabo, kuko yo ifise umugambi mwiza udasanzwe. Amena. Reka badusomere tugeze ku wa gatandatu Abikorosayi 2:15. Abikorosayi 2:15. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe miri kubw'uwo musaraba. Amena. None utinyiki, ntihagire umurozi n'umwe utinya, ntihagire umunyamareba n'umwe utinya, ntihagire umuntu n'umupfumu n'umwe utinya. Baraswe sana. Niwo mumva hariko arakintu uzumufatisha imino. Amena. Kuko yarajeje kubanesha, yarabamaramaje imbere, abateza isoni imbere ya bose, ku mugaragaro bose babibona. Amena. Yeremiya 1:19 agira uwasoma. Bazokurwanya ariko ntibazokunesha, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore. Amen. Ni jewe uhoraho mbivuze. Ngo ni jewe uhoraho, ngo bazokurwanya ariko ntibazokunesha. Kukurwanya ko bazokurwanya ariko kukunesha sumu. Barakubuza itiro n'ivyo ariko kukunesha sumu. Barakubuzira ariko kukunesha sumu. Bakubujije kurongorwa, bakubujije kurongora, bakubujije kuvyara, bakubujije kugira amagara meza, ariko uno munsi turabigaruza mu izina rya Yesu. Amena. Buriya dufise ibirwanisho bikomeye. Buri Imana yamigomba ko twebwe tubanza tugahagarara. Amena. Tugahagarara twebwe, tugahagarara twemye, maze tugakoresha ibigwanisho dufise, maze Imana ikongera imbaraga. Ugumya wijyamiye wibaza ko urugamba rushobora kugwanwa. Oya, bisaba ko winjira mu rugamba, maze uhora akagwana abicishije muri wewe. Reka wa wundi wo mu Bikorino 2 dusomere. Abikorino 2 10:4-5. Kuko ibirwanishwa by'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Bana, no, quand même. Il y a même un nonya. Gushingura impari n'igishizwe hejuru cyose. Impari n'igishizwe hejuru cyose makebu bwamena nonya kuko umenga nibisanzwe. Impari murazizi. Aho baharira bagaharira bakavuga ngo ni tongo ryanje, bakavuga ngo ni ngo we ntuvuka ngaro. Impari zose araziheza. Nijishize hejuru cyose akagiheza. Mari bavyisi byoroshe. Kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose
ngo tubigomorere Kristo. amena iyo rero iramara baciyumvira gusa kudukorera ikibi turabifata tukinjira mu bwenge bwabo tugakurayo tukabizana kwa Kristo. Amena. Buriya amasengesho yacu ntakwiye kuba amasengesho gusa mana ngirira neza ukakumusubiramo rya jambo ryenye. Oya vuga ati mana umuntu wese yinyumvira ko nabi ndamukweze ndamuzanye wanje azi wanje merakizwe kuva no musi ndamuhinduye ivyimviro yahora yiyumvira gutya ndamuhinduye uko turabifitiye uburenganzira. Umurongo wandike uzowukoresha kutavyumva umugabo yakugumukanya asigaye arondera abandi bagore fata ivyumviro ubigarure bizane. Amena. Umugore yakugumukanya asigaye arondera abandi bagabo fata ivyumviro bizane ubishire ku musitari umwe. Haleluya haleluya. Icanyuma rero cha witi buriya nukwizera akajambo kavuga ngo ni wizera uranesha. Amena. Buriya izo ntambara zose tuzinesha mu kwizera. Nushaka kubibonesha amaso urizera ko wafashe, urizera ko wakubise, urizera ko wahagurukije, urizera ko wajyamitse, urizera ko wakoze ubikora mu kwizera. Yohana wa mbere senge kuri 4. Kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Icyo cyo bari macise cyoroshe. Icavyawe n'Imana ninde? Ni batwebwe twavyawe mu buryo bw'imwemo. Turanesha isi. Abo banyesi abo bantu bo mwisi abo bigira ibintu twa turabanesha ko twa twavyawe n'Imana twa turi hejuru turi bwoko bwatoranijwe turi kuri level yo hejuru titurabanesha. Amena. Kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyo niyo nsinzi yacu yatsinze isi no kwizera kwacu. Amen. Ngiyo niyo nsinzi yatsinze isi no kwizera kwacu. Buriya mu kwizera turanesha ibintu byose byo mwisi. Buriya mu kwizera turashaka gucecekesha ingorane izarizo zose. Kandi nurinda kuvuga byinshi mala nijuri kagenda. Urabwira ati jewe ndavuze ndi kuva no munsi. Nukuvuga mu kwizera wewe uravuga ibintu ufise ukwizera ukabitegeka ukabipanga. Amena. Nk'umunsi urashaka kupanga ingene uza kugenda. Amena. Uravuga ati uyu munsi ngomba upangika gutya. Nkeneye kuronka abakiriya bameze uku. Nkeneye kuronka amafaranga ameze uku. Nkeneye ko umugabo wanje no munsi bigenda uku. Nkeneye ko umudamu wanje bigenda uku. Biraba. Amena. Twahereye neza ku maraso. Tugomba twinjira mu isengesho ryo kumena ahantu hose habitse amaraso yacu. Amena. Kuko turamaze kumenya ko Yesu yatuneshereje, tumaze kumenya ko dufise inkomezi, ko Yesu amaze gufata babandi bita bakuru, kandi mu kwizera kwacu turashobora gufata iyisi. Amena. Turashobora gufata ibintu byose tukabishira mu minwe mu kwizera gusa. Amen. Atakindi kintu atangumu atamigera ataki. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko wumvise amajambo meza y'Imana kandi nizere ko wafashijwe ego kandi ndizera ko byagenze neza. Uyu mwanya rero tugeze mwanya mwiza wo kubaha akajyo gukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko abikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndagwaye akaze rero kugira ngo nawe uhezagiranwe hamwe natwe. Ego kaze uhezagiranwe hamwe natwe kandi ndizera ko Yesu aza kugufasha kandi byose ko biza kugenda neza. Uno musiriro ukubera umunsi mwiza. Umvirize intahe izi ni zimwe mu ntahe si zose ni intahe zimwe mu byabaye mu byo Yesu ariko arakora mu shingo rya Hope Church. Ibyo Yesu ariko arakora ni byinshi, ivyo rero ni bimwe mu byo Yesu ariko arakora. Ndagwaye kaze rero nawe uhezagiranwe hamwe natwe. Kaze cyane wumve zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora nawe yo kugirira neza mu gihe nawe kwishikira aho hantu biriko birakoreka. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Kije mu izina rya Yesu. Amen. Akabazo waje muri Hope umeze gute none ubu umeze gute? Ulikuja ndani ya kanisa uko waje? Naje muri Hope, wewe wavugiye ku radio, nari umuntu ndandaza
hama ndahomba byose birahera biheze ndavuga ati none ubuzima bwanje nzobaho gute bigiye kugenda gute n'abana kuko ndi mu mafise abana bahungu n'abakobwa babiri hama ucuvugira ku radio ati wewe urushe uremerewe nimuze kuri Yesu arabaruhura hama jeje ndavuga ati none ko uyu muntu avuze ngo tugende kuri Yesu araturuhura no mubona gute vuga kuri adresse hama mfata tagisifero ndayibaza urahazi tagisifero mbwira ngo ndahazi njana uzobukoze inje nari nkenye by'ukuri amahera yose yaraheze ubu amahera yaragarutse ubu nukuri nta kintu mbuze nukuri n'abana banje nta nzara barara nukuri mu mperi yo mana mashi amena Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya amen. Ninjiye muri wo peta na telefone mfise atanagahinda mugabo ubu ndafite telefone itari ntoya. Yesu abahezagire. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Anje magaze ngaho shima Imana kuva shika ngaho muri Hope Church. Vrema jewe natanguye nyonga tagisivero. Nanguye nyonga tagisivero nayiko ndondera ikintu bitwa premi. Ndamirigwa nabi ndababara umuntu datarotse cyanyereka ngaho muri Hope Church. Maze guhashika ncaniga ukuntu wo kurondera subira kuri ya tagisivero ndakora n'umutima mwiza. Ndasubira Imana iraheza ganje ndonka premi. Nukuvuga ubu nivyo ntaco manakimena nita atari kinga. Imoto ubu ndagendesha ubu ngendesha abajaje. Imodoka ndagendesha. Nukuri ndashima. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je naje muri Hope Church mfise inzu ari chantier ubu isa neza irayagayaga amangi ni menshi Yesu abahezagire. Imana ikiranyugururira imigisha Yesu abahezagire. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Je nanje abantu benshi barumvise ntahe yanje nkiza muri Hope Church nari umuntu nava mu Kanyosha n'amaguru ariko ubu aho ngeze kuri uyu munsi simenya gufata taxi kuva mu Kanyosha gushika ngaha nkongera nkafata iyindi no gutaha kubwize yigisho yagiye atwigisha nagenda zikurikiza nza ndabona imigisha myinshi Imana bahezagiye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Andi baramukije mu izina rya Yesu. Amen. Izi nyigisho zatubereye nziza cyane kubazikurikiranye. Je ndibuka ngishika muri Hope Church twari ku mashure kumutanga aho bita mu Gikungu. Nari mu buzima novuga bubi kabisa bubi. Ndibuka ikindi gihe fata umwanya n'umujyanje n'abana n'umugore n'abana tutakwirwa kuri eglise dusaba Imana kugira ngo iduhindurire ubuzima. Bivanye n'inyigisho twagiye turonka hari cyabaye. Nari mu buzima nashobora kwambara ishati rimwe ukwezi. Nari mu buzima madame yafize igitenge kimwe kigahera giheze tukabona kuronka ikindi. Nari mu buzima twari mu buzima bwo gukuranya impuzu butabamwe. Twari mu buzima habonetse urubanza tujako nibyo babyoroshe. Nawe ucuvyumva utseruka mu rubanza mu bantu uca wumva ko bitari byoroshe. Twari mu buzima gufungura cyari kibazo. Mugabo uno munsi nibaza ko tuzinanye no munsi woza nanye no mutiza ga costume. Amen. Kandi bisavye ko tujana nanje no kwambara kandi. Amen. Uno munsi madame woza kumutira gatenge ukamuha. Amen. Rumva ko inyigisho zatubereye nziza cyane. Nibaza ko niwaziga ukazifata nka nkama haraho nawe zizokugeza Yesu abahezagira. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Amen. Ngira nshime kimwe mu byo Imana yankoreye. Tugisengera mu Kigobe Hope Church itari mu Kirangaha. Byarashika ndibuka imyaka imwe byashika kugira nze gusenga
n'umuryango byacangana bikanka bigashika ngahe bakuza gusenga kubera mbuze ingene shika mu Kigobe. Déplacement itike byansaba ibihumbi 2,000. Ivyo byarashitse, ivyo bihumbi 2,000 biraboneka mu nyuma bikanka. Ariko rero nagira shinga intahe mvuga yuko muri Hope Church twahezagiwe nahahezagiriwe. Pastor avuze yuko urushengero rugira gwimukire mu Carama, naramvuze nti mu mutima none ko vyanka mu Kigobe nkabura igihumbi cyo kumanuka ku rushengero n'igihumbi cyo gusubira muhira mu Carama bizokunda ko ikirere kiyongereye. Ariko uburenagira ndabereke ivyo Imana yakoze ubu aho Hope Church yimukiye ngaha itike ndiha ibihumbi 10 birenga. Ariko rero ndashobora kuza gusenga kandi ubu niho nza gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje nkiza ngaha muri Hope hari muri 2017. Ico gihe nakora akazi ko mu nzu. Mbere kenshi wasanga umenga nkora ijoro n'umurango ko na saa sita cyangwa saa hindwi yaragira ndiko ndakora ijoro. Hama uwo muntu nakorera yaranturubika cyane. Ariko sinifuza kurondera kandi kazi. Maze kuza muri Hope ndahamaze nk'ikiringo cy'amezi 2. Naho mu ico gihe naciye mbona uburyo bwo kwikorera ibyanje. Byukuri ubunya nta muntu mvuga ngo aranturubika, nshatse kuja gukora ndagenda nkakora. Canke naho nshatse nk'ihikonje byose biva muri jewe. Uca wisinyira ikonje. Yego. Amen. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndashimwe. Amen. Nanje muri Hope Church nkihashika ubuzima ni bwari bwiza. Nari ngendera ku kamoto sinzi ko mu kazi kitwa Jeho Kuki. Ako kamoto nicarako na madame n'umwana imbere n'ubundi inyuma. Ariko nkabona menga ni byari bihagije. Tuza turiga inyigisho turazifata ditubera inyigisho nziza, Imana iraduhezagira turaronka imodoka. Kubwo twabonye umugisha muri Hope Church ngira ngo imodoka zoba zimaze kunyandikwa ko simwe canke 2 canke 3. Eka mbere mfise n'inzu nziza cyane. Amen. Kuko mba mu bandi sinovuga ngo mba ahantu hagayitse, oya urumva iteka Imana yampaye kubera aha hantu. Ico gihe wari upanze? Nari impanze ahantu ngira ngo ndyamye mu gatondo mbyutse nabyuka menga nikoreye abantu bo muri quartier, ariko ubu ndaryama ngira ngo nk'akabebe kubera Yesu ibyizankoreye. Amen, amen. Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nukuri nanje ndashima Imana nukuri nkishika muri Hope Church nari umuntu nkenyemerewe nabi cyane. Nari mu buzima sinzi ukuntu babwira abantu b'Imana. Nari umuntu nambara igitenge ngira ndagihawe n'umuntu. Umugabo ntiyarazi kungurira n'agatenge ngo ndakambare. Naye mfise umugabo umva amahera yarose yose yaherera mu nzoga n'akarasiyo kabana sinashobora kukaronka. Muga maze kugera muri shengero naye narazungurutse mu mashengero menshi cyane narabuze ubutabazi. Muga maze kugera muri shengero nukuri narabonye nukuri Imana. Ubu mushinga naye wanje aratanka mubona kandi akarasiyo nkakaronka kandi ubu igitenge cy'umugabo ndacyambara kandi ubu ndabayeho neza cyane kandi ubu mperuka kugura parcelle tugiye kubaka nukuri ubu ndameze neza cyane nuko ndashima Imana. Amen. Amen. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Jewe nshitse muri Hope nahasanze inyigisho nziza cyane. Zari inyigisho zituzanira ukwizera. Muri ico gihe umuntu yankoresha ariko misi yose yakwama yankindanza ambwira ati burya we waciriye amashure hagati ntiwize
ivy'imishahara cyangwa amapromosiyo ushire ku ruhande. Iyo habaye nk'utuntu novuga tw'ingendo barashiramwe abandi mugabo je bambwira ati buryawe ntufise diplome ya kaminuza. Ico gihe vyarambabaza cyane, ariko ico nagira ntomore nuko umwungere yaranyigishije ibyo kwizera no kwihangana. Muri ico gihe navaho ndababwiye ubutumwa bwiza kandi bikabanezera. Muri ico gihe no hace hasubira hagafatwa ingingo zo kuvuga ati wa muntu ahora tubwira ubutumwa bwiza ubu nawe mutamusizemwo ntimuzovaha. Yesu ashimwe cyane. Muri ico gihe ndagishimira Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko wumvise izo zimwe mu ntahe, si ntahe zose ariko ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ndaguhaye kaze rero nawe Yesu akugirire neza. Uno munsi rero turaza kuba dufise amasengesho yo kubohoka. Uno munsi dufise amasengesho yo kubohoka isaha 11 kugeza isaha 12 aho nyene mu Cyaramagahahe. Adresse ni mu Cyaramagahahe, ujuva mu yindi quartier ufata bus ikakushikana kujya 11, ufata bus muri ville rero bus za Cyarama gushikana kujya 11, aho kujya 11 ucufata ucugenda n'amaguru ni ntambuko nkenya gusa kwibara babikurikira bita ijyamabene. Naho baza aba motare abaki bose babari ngaho babwira ati nyereka ibara ry'amabene baca bari kwerekana ibara barikurikira uri hagaze ko gusa ucubona ishengero. Turaguhaye kaze uno munsi saa 11 tuzatugo turasenga kandi saa 11 n'amasaha meza abantu bamaze kuva ku buzi tukashikana saa 12 kugira ngo kandi ushobore no gutaha hakiri kare. Ego cyane guhera saa 11 kugeza saa 12 twako tubasengera abantu kubohoka abafise imitwaro n'iyindi. Ariko kuri uyu wa Mungu tuzadufise kandi amasengesho adasanzwe aho tuzosengera abantu bose bafise imitwaro iremereye, abarushe, abagwaye, abafise ibinabiriya, abo satani yaboshe mu buryo bucanka ubundi. Hariho n'abandi usanga taronka nitiro, usanga afise ikibazo kinakiriya. Kwa Mungu rero tuzobasengera. Kwa Mungu naho dusenga amiga 2. Amiga ya mbere atangura saa 2:15 agahera saa 4:15. Amiga kira kabiri agatangura saa 4:45. Ego cyane. Turaguhaye kaze rero uno munsi saa 11 turaguhaye kaze no kwa Mungu guhera saa 2:15 tuzatanguye amiga ya mbere, saa 4:45 tutangure amiga kira kabiri. Turaguhaye kaze rero, turaguhaye kaze. Yesu aguhezagire uyu munsi wa kano kubera umunsi mwiza, kubera umunsi wo kubona ivyiza, kubera umunsi wo kwitabwaho n'Imana, kubera umunsi wo gukurikiranwa neza n'Imana, kubera umunsi wo kunguka n'imbudandaza, kubera umunsi wuko dossier yawe yishurwa, kubera umunsi wiko ivyiza bigaragara mu buzima bwawe. Ego cyane. Uyu munsi rero ntiwidoge, ntiwidodombe, ntihagire ikintu na kimwe kibi kiza kubako, ahubwo Imana ikugire neza, ikwiteho, uzuravuga amena, ikwiteho, ikugwanirire mu ntambara zose, mu bihe byose. Yesu abane nawe. Ego cyane. Murakoze cyane. Reka mukanya tuzaturangije. Pasteur Jackson Nkeshimana nabanye namwe wo mu ishengero rya Hope Church. Ndavuze nti merci. Kaze rero navuze nimero za protocole mu gihe habona neza. Protocole ni nimero za protocole 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego ni izo ni nimero zo mu protocole. Turaguhaye kaze kugira ngo ukurikirane nawe uhezagirwe hamwe n'abandi. Urashaka kuba wacerewe cyangwa ukabona utabonye neza, ucu telefona uwo mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego cyane. Yesu agahezagire, Yesu akugire neza. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Cyaramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96
kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu